so twe nk'aba artiste dukeneye kugira discipline ubwa mbere ukamenya design ko mugendana ukamenya abantu mwirirwana ukamenya abantu bagufasha ukamenya no kurondera akazi no kubera ko umuziki sukuririmba gusa Ona bibwira wowe kubera ni uri umusani mugenzi anje umuziki uririmba gusa na Ben Nice nawe yabihevye kubera ubuzima Jewe z'uburiri zirabivuye nabaye umusabiki umuziki influence abantu benshi umuziki menya ngene dutanga ama message menye umwanya w'indirimbo nyene dukora ibintu bizotuma abandi bantu bakenera kumenya ingene tubikora bakenera kumva ko boji ruhande yacu kubera ko ntuzoja gutegeka umuntu ngo mfasha mugiye bo batavyashaka kandi wewe ibintu vyo biriko bigenda neza je nkanje mwino mwanya sindi mu bantu boza kuvuga ngo igihugu kidufasha ubwa mbere abagowe ni benshi si twese turyohewe abantu bifite ibibazo bigwariye abantu bifite ibibazo nk'umuntu yiriwe muri ville ariko ararondera yabuze ayo kujya akaca mbona muri BMW ndiko ndarengana ndiko ndavuga ngo leta dufashe ashavuga ujya mugabo nimbwa so I believe yuko hari mwabasarimo mufite amafaranga harimo mutononera mwabona ko dufite amahera twese abo basani bafite amahera baratwononera byatanye dramatique mwikuramwa nico gituma nibaza yuko abaririmbyi nka Dramatique cyangwa abandi baba bakwiye kuva kuri level ivuga ngo durashaka ko mudufasha cyangwa ngo mfasha ngo sora indirimbo avuga ati ndashaka yuko dukorana business shaka ushemwa amafaranga muri indirimbo hama nzogusubiza auto uzokunguka ya nanje nungukaya uzokungukuku simaka Alve simaka bunguke gashobora no kubimusigurira akavyumva kabitahura iyo kontra iragoye kubasani bacu birashoboka niko urabyemeye yuko wewe wosinya kontra n'umuntu ukamubwira ati ngo shiyama aya mafaranga ngo tuzoyaronka reka ndaguhakararo gato Alve reka ndamuhakararo ntabwo ari artist est-ce que turavuga kuri standard reka ndamuhakararo gatoya Alvin ntiwakoze indirimbo yawe irimwo Gatao okay indirimbo yasohoye na Gatao cyangwa ni juste washaka kubanezereza ni jewe nari mu ambassadeur muri contrat ivyo cyari birimo muri contrat byari birimo mugabo barisanze baraguha amafaranga y'izo ndirimbo baraguha amafaranga y'ibyo byose so none ntiwakoze ntiwinjije n'umuntu ashaka kumubwira uko nyene nundi muntu ashaka gukora uko nyene reka nakwereka impamvu natwe reka nakwereka impamvu inzara yacu reka nakwereka impamvu inzara yacu ituma dusinya ibintu bidakenewe iki tuma dusinya ibintu bidakenewe nk'ivyo urakoze inzara aho ni ngaho niho duhaga urabona nkaho wasinye Gatao urumva mwasinyanye na Gatao wibagira yuko wowe indirimbo zawe zizokwamaho like forever mugabo we nufise ikintu kigukuvuga ku buryo ijya shusho ya Gatao ahantu hose izokwama iboneka pane nazo ikuramwe indirimbo ntuzosora iyindi ntuzosora iyindi je mu gusinya nuko byo sinabaje kuvyiyumvira kandi abona yuko okay ndavyemera ngenda kwasinyishije inzara nuko ntazishyuza ivyo byose emera kwasinyishije inzara ni kuvuga wewe waryoheye amarangamutima y'uwo mwanya waryoheye amarangamutima y'uwo mwanya ndashonje bo ariko apanu amabanzu reke meze kwanza so nundi muntu rero dufate par exemple je nashaka ko David asohora indirimbo Dramatique ndamubwiye je ndi manager wa Dramatique ndamubwiye ati Dramatique aja gusohora indirimbo shasha rero wewe kubera usanzwe udandaza ama pièce y'umuduga azoza gukorera clip azoca muri magaze yawe muga en échange wowe utegeza kuri iyo ndirimbo par exemple nongere yuko avuga ati urumva indirimbo arasaba ibintu byinshi ashaka gusaba ibintu byinshi mushemwe izina rya magaze yanjye nanje kubera ubwo muntu ndamukeneye gusishaka yuko amfasha turiko dukora business ndamumusaba amafaranga ajanye n'ivyo je ashaka nanje n'ivyo nshaka nyine aba satisfait nkavuga nti aramaye dufate nka 20 million gusora indirimbo yanje nanje indirimbo gihe cyose nzomara sinzokwicuza di bon aho mu nyuma naza kumbwira ngo urumva ngo njya mupete ngo je naramufashije no ni wamfashije twakoze partnership kandi impamvu kugeza nino saba kitubona nk'uko umengo ntidukaze ni kubera ko every time tugenda tuvuga turasaba shaka ufashe nari nkeneye akavi nari mfise akavideo ndiko ndategura nashaka mu numubwire cyo yungukamo kenshi rero bijya nivyo bituma babona umengo bajya abantu usaba ntibari sera urumva
muga if ever ejo tuzoza turagenda tubabwira ati niko ntegura ino projet nashaka tuyikore nkuko kandi si mu muziki gusa urashobora no kubabwira projet yiwa urashobora kubabwira ati mfingira ndime nateguye projet yo kurima ibiraya nateguye projet yo kurima umuceri bingano kunuku shiramo amafaranga je nzo influence izina giwanje nyimba rizokora mu nzira imwe cyangwa iyindi ashiremo amafaranga umwe wese atore parti yiwiwe Alvin vuba afite ama projet yo kuzana amabisi Urabona? uzo ubabwira rero kuzoyandika ko c'est projet yo kuzana amatatu kweli urayibishi ramani ama ibidesi bise project batabo wanyiruka nago ngozaye ngo amabisi y'abasuma bazoshaza ko KCB none wumva ko iyo business bazavuga ngo ayo mabisi n'ay'abasuma ngo niyatwara ababandi biragoye reka dusubire muri topic twari turimo Dramati. Sasa wewe kwa hii dakika unaona muziki wa Burundi ufanyike nini? Ikintu cyo tuma tuboostinga apana kugenda gahoro gahoro ariko tuboostinga duhaguruka. Ikintu cyo tuma tuboostinga niki? Yeah. Mbabarira unyumvirize cyane. Bashaka banyanke kubera ko nubundi tutavugije ukuri tuzokusanga hanyene. Yeah. Dukeneye buri munyagihugu ari mu muziki yumva ko akunda umuziki w'u Burundi w'umusirimu. Umusirimu note bien Entertainment yigisirimu. Muri ko murumva ivyo bintu Dukeneye amahera yo kuriha producer, amahera yo kuriha director, amahera yo kuriha journalist, amahera yo kuriha video queen. Dukeneye amafaranga apana yo kuriha video iri kuri niveau apana niyo mu Burundi apana niyo muri East Africa kuri niveau wiyumvire ku niveau y'isi yose. Urumva ntidukeneye kumenya ibyo bintu aho bizova ayo mafaranga hazova nico kintu dutegereze niyo task twe dufise nk'aba artists. Dukeneye kwiyerekana kudandaza image yawe muri society uyidandaza gute ukora utanga ifashanyo kangahe ufasha abandi urumva abantu mugendana bari ruhande yawe benshi bakuvuga gute wabamamariye iki urumva kwera ko nivyo byubaka umuntu mu mitima y'abandi bantu nivyo bizotuma vyerekana aba artists duriko turashigikira barafise ikintu bamariye society urumva hari abanyeshure benshi hari abantu bakenera ama aid mato simaka uburi mu boss ngugende ngukora ibintu vyatari gira majeste yerekana yuko uri muri society abo bantu bariko baragushigikira batagushigikira kubusa kubera ko ni bimwe bizoca bi creatinga kwa kundi wumva turabafasha mu gatwe ntaco turonka nimbwa bajya basani sinzosubira kuja mu makonsere yabo no bizo creatinga kumva yuko bariko bashigikirana birahura it's a bond urumva system ganyaganya ikintu kimwe tukaca dukenera ama radio ama television bashira imbere umuziki kwanza w'u Burundi bashira imbere the entertainment y'u Burundi n'abarundi muri point navuze iryo mugasi itegeko biza kuvana n'ukungena umuntu adandaza kubera ko je nyimba mfise radio nkabona ibintu vyo hanze nivyo bikundwa nivyo azogura kubera kari mu rudandazo. Yes, dukeneye kubikora nko gukunda igihugu nko gukunda umuziki wacu nko gushaka kwibona turahandi handi. Icya gatatu the respect iva mu bantu baha artist eski izobingana gute kubera ko niya biri musi nubundi naho uzokoresha izo nguvu zose uzokwisanga handi nyene. If people they don't respect you as an artist bakagushira muri cadre bategerezwa kuburimwo it's not gonna happen. Nyimba jewe nshobora kuza ahantu bakambona nk'umuntu asanzwe nukuvuga ndasanzwe muganira cyane bakambona nk'umu artiste wabo nk'umuntu biyumvamwo nanje bizontera ubwa mbere kumva yuko ntari je nyene bizontera ko investisa mu muziki more and more ijengera turagitahura tukaca dukenera n'aba boss ndabisubiyemo aba boss Alvin ntunciremo aba boss ari tayari guspendinga amafaranga mu muziki w'u Burundi atitayeho nkeneye kwinjiza ndiko ndahomba naramufashije urumva ninje ndamufasha ari mu bagenzi biwe kubera ko babonye muri kumwe akaca aguhamagara per video saa 9 y'ijoro Dramati mwumvikana hari n'imiziki urumva muga kubera kurihira urakabona zibikije kubera kurihira video araguhamagara saa 10 y'ijoro ari muri boîte n'imiziki nimwumvikana and you have to take it
urumva abo sibo dukeneye abantu basohoka muri boîte urumva umuririmbyi yinjiye bakamuha respect bakamutera kwa ayo mafaranga ejo tukaronka amahera yo kuri amazi ivyo byose ari ibintu twashiyemo ducamo n'ubu n'abandi baracyari urumva je kubera ko Imana yaramfashije naratembereye gatoya narabonye ingene abandi baririmbyi bahandi hano babafata I swear to God umaze kuba uri mu bantu baba big ballers baspending amahera batitayeho kubera ko uri naka kubera ko bakunda umuziki wabo kubera ko bashaka kubafasha babikunda I swear to God mwe mukora ama video y'imiliyoni 30 mukora ama video y'imiliyoni 40 kandi iyo video imaze kuja ahantu habona baca babona ibintu muri mwe ko biri tayari urumva ariko Dramati ntaguciriyemo subona yuko ico kibazo ikuntu kimeze niko akunda umuntu arangura kugira gurishe so biragaruka hahandi nyene mu buryo yuko je ushobora kuza let me say like nari nigeze kubona post ya uje hano muri Canada like I like the way you sing urumva ndakunda ukuntu uririmba ukuntu wifata ndakunda lifestyle yawe ndakunda ibintu byose ugize amahirwe uje hano ntabwo ari je ukuzanye n'undi muntu akuzanye uje kuri stage mimi nakuja ku stage pale nakupatia kama $1000 au $2000 ivyo ndabikoze kugira akara $1000 iyo publicity iyo ni example novuga nubwo ijana cyangwa 10,000 bivana n'amafaranga ndabikoze ku rukundo ariko ndamutse mvuga ati Dramati let's do this dukore kino kintu itakuwa ni system ya ganya kubera directement shobora kuba nkunda umuziki wawe shobora kubona yuko hari umuhanzi jewe nzi wo hanze nkavuga ati Tala ya Dramati ndamukunda cyane ikamuhe gift aririmbane n'uyu muhanzi ndafite connection n'uyu muhanzi akabaririmba izo zishobora kubikora kugira ngo ukunde ariko iyo system yo kuvuga nginje muri management yawe ni kutafutie kazi mpaka uke ku stage ufanye nini na nini ni system ganya urumva zamungo zo kuvuga Dramati nampenda shobora kuba ndagukunda ariko nanje nikunda imbere yuko ndagukunda wewe ifoko nikunda nanje ningiza amafaranga erega ahandi hantu n'abantu bafite amahera ameneka urumva si bose saba bosi bose ni some individuals zifite amafaranga menshi zashize mu artists just like that kubera ko for fun bisoundinga yuko it sounds crazy somehow but niko bimeze that's how it works ndavyumva ariko Dramati baba ushobora kuvuga ati wa muntu ushobora kuvuga ati boss gute twari dufise aka video shoot muri Zanzibar nari kumwe na team ya Jonela nari kumwe na team ya mwese akaca bafatira amatike y'indege you just go there mukaryoherwa mugakira video niko benshi babayeho ariko ivyo ngivyo kwanza wibuke kwanza ivyo bintu abantu bicaye mu make mu vile ni territoire ushabeelewa atana Burundi pako ma territoire hari abantu bavuye mu ntara runaka n'intara runaka sasa tukikuwa global pako wa Nigeria pako wa Tanzania na mu Nigeria ari buze kugira ngo invest ku muziki wa Burundi ariko bumvisha ari mu Nigeria wiwabo wanajaza stade urumva wanajaza stade si atuna population yenye iko inje yenye bantu tahure eske Nigeria ni bangana gute almost everywhere you go there is a Nigerian everywhere you go hari mukongomani niyo mpamvu navuze population niyo mpamvu navuze population kandi population yacu tangiye gusohoka muri ino generation kugira bazaronka amafaranga mpaka ifike kwenyewe watakuwa wanaita msanii peut-être Dramati azoya amaze gutanga ugomba ijambo ugura mic hanyuma bazi ijambo tutivuga rega nshuti zirugura mic nanse kubaciramwo swiss no oya bro nta muntu yakubrotse urabazi ijambo tu nibisanzwe sorry no bayasha bariko baravuga brother meze neza mwese Jiuri manager twereke certificate yawe drama bombo class oya drama talent yavukanye achei inyuti afite talent yavukanye na mo blog ya muri Okay, jana rifise point ngaho ari ikintu Dramati yavuze gikomeye ariko imbere ko ndakivuga nashaka njimira abasani aba artiste ari ikintu gikomeye bamaze gukora mu muziki Burundi kubera ko ugiye kuraba umuziki wacu maze guca mu mashiti menshi ari giuduga cyane ugasura kandi ukamanuka bivanye n'iki n'amamoma abarundi baba bari ko bacamo umuziki ugakuruka cyane so
zari bikwiye ko tububaha tukabubahira ivyo bari n'ivyo bakora kuko tutabubashe antuka nabone nta ntege bazoshiramo cyo ni cyambere cya kabiri rero mu kububaha bizogenda gute bizogenda no kuntu nabone biyubahisha aba artiste bafite amadega menshi cyane kabisa ifoki aba artiste ahantu bari bavuga ati jewe mina yenda ifasi ndaza ku making sure ni enjoy afu na rentrée ariko hari abasani b'abarundi kenshi cyane maze kubona benshi vraiment benshi kandi bafite amazina akomeye agenda muri bare cyangwa mu kabari amenjoy akarenza sana rentrée amelewa amepigwa ana rentrée anatukanana gushwana n'abanaka n'aba bodyguard nini banakufukuza bro nibazokubaha bisaba ko ico cyubahiro Dramati yavuze ko bakeneye kuba banyagihugu bazokironka mu mwanya biyubahishije gusohoka n'ivyari bibi ariko kurenza ni bibi ni umva naguciriyemo ni bya bindi Dramati ariko aravuga uraraba kwanza n'abantu mugendana sivyo n'ibintu wo guproteja urumva ivyo byose birimo kuko nimba ushaka kuri artiste ukajya kunywa ukavayo watukanye bisigura ko abantu mugendana nabo nyene abantu mukwiye kugendana kuko abantu mugendana like artist bakwiye guprotectinga ku bintu runaka iyo uhuye navyo mu bantu yes aba artiste bacu antuka Alvin urabazi n'abantu badanuko bashaka ko wagendanye n'umuntu ari seriye ariko yageze mu bintu vyo n'umuhanura bro yumva ifo rero ko aba artiste batangura kwiyubara muri ico kintu kubera inshuti yabo je nibaza yuko no ku muntu kugira ronke n'izina biba vyaramuvunye cyane uri kumwe n'umuntu tegeka like ategeza kujejwe umubwiye dutaha ataha manager wawe na Dramati akadekona manager cyadutaye bien sûr drama si tegeko ntituri muri maternelle bya bindi tuzoza turarabana ducungana wowe urazi ibyo ushaka urazi ngene wijera ivyo bintu ahanse birahari abantu barakubitana basani baragwana baraterana Chris Brown byari bamufungiye UK kubera ko yakubise mu whatever like umuntu amuterikiraje birabana hose gendana urumva ivana n'ingene nawe bifata iyo respect wihinge ningana kubera ko ni tubivuze no musi nibisigura ko abantu bose bazoca baza baragenda nkuko kubera arabasana oya umwe wese aguma muri email yiwe agakora uko abishatse mugabo ukamenya discipline yiwawe igira he ingana gute tegerezwa gukora iki wrong point yanje nyamukuru uvuze kuri sindiko ndaharira ariko ugiye kuraba iyo Chris Brown ashaka kuba tubaha mu gihugu ciwe ariko asohotse mu kindi gihugu bakamwuba deja afite izina rikomeye twe turacagwanira respect ivuye ku artiste cyo kumenya ati iyi respect je nzoronka gute ico kiniro mu Burundi turagifise cyo gutinya abantu rimwe natubwira tufite cyo kibazo no Alvin sugutinya ariko turoko turondera respect kuba fans abafanzi bacu bonye nta respect batugiraho naye bazokugirira utayihaye bro tuvyumvikana ivyo bintu respect bazogomaze kuyiha abartiste baje gusamatiga menshi Dramati intuze abantu benshi mu bantu bagenda kugira ibintu by'umuziki dufate nk'abahungu sero nk'abahungu benshi tuvuga ati bano bazi umuziki bano turabona ko bageze ahantu hishoboye bashobora kubahwa bakagenda dufate nko muri arena amahehe akagenda kunywa Hennessy akibagira hazoriho inzu akibagira yuko kwasha gutakare akagenda mani kupiga amashisha mpaka asubuhi kisha yuko munini drama vibe yo ni vibe like umwanya umwe biri meka nkubye ikintu kimwe David umwanya ndabici drama ahura n'abajya ba boss bahurira hajya erega nivyo bindi Dramati yavuze ngo none udakura NC atabarufise ugeje bamuntu bamusponsoriza uburyo bwitwaramo nuko buryo oya twavuze nyine umuntu avyitwaramo jewe ngira ngende reka ndababwira ikintu kimwe ikintu nashigikiye cyambere n'icyo kintu cyambere mu twaza mu Burundi ngabaririmbiye ko bakundana n'ukuri cyo kintu oya nta rukundo rukenewe kuri oya nta rukundo rukenewe akenewe kubahana rukundo ribiko kabisa kuko ni bangahe ko bakundana kubera iki mushaka ngunda
shaka ngo na benda Tangeje nawe tuwaye proche azavuga yuko tujyana avuga ati wajya wajaba nagabantu kutoka artiste baranajyana bajya niyo bavu abana pardon gato mwese muri gucuruza ibintu bimwe ntabwo mwakundana pe ntabwo mwakundana hari akantu nashaka kumenya sibyo muguma mu akantu ko gukundana kuko nta muri business nta rukundo ni respect tu ibyo ndatugiye the second icya kabiri ndashaka kumenya ni kimwe bobo ni bangahe ku buryo public buhunde yovuga ati turafise aba artiste bashika 10 au moins 10 personnes baririmba bari au top ku buryo abo bantu bashobora kuzuza izo stade dushaka kuzuza ko twama dushaka kwikompara n'abandi dernièrement nariko ndaraba kuri YouTube ndiko ndumviza manager wa Diamond avuga ati twarirutse ku makwastere mu mahiyasi mu mataxi mu maki on a payé pour que izo ndirimbo bagenda barazumva zirepete mu banyagihugu mu mutwe bagenda barazumva ku buryo iba hewe nk'ikintu mu gatondo ajyanye kirera kiramuzunguruka mu mutwe bimenya nka kujya utwa tuzi Radio Nationale yugaye yuko yubwazwa n'iyi ndirimbo hama kumva yuko bazi kuririmba ni kimwe ejo mu gatondo haraza umuntu akaririmba indirimbo imwe akaririmba ziba agashaka kwiganya na Damati agashaka nande bafizo ugenda kwikompara nkande nimba uzi kuririmba ntuzi kwidandaza nimba uzi kuririmba ntuzi kwidandaza ya des personnes ngaha tuzi bazi marketing begere musinyanya makontra bakwigisha uko ngene bidandaza mushobora kugenda mushobora gukora byose ngo tubiache kontra bagusinyire kontra mu tugenda ubwire je ngira ndakubaza ikintu kimwe David kubera iki Damati asigaye akora solo kwigata atagishaka gukwegana n'abantu bamwe parce que baramuboha amaguru anamchungulisha uribuka na Bface uribuka y'amakomedo na Bface boke ndavyibuka cyo je nshaka kukugira okay reka nkubwire dusubire inyuma kera uribuka Fizo na l'autre yitwande Lolilo Lolilo yeah erega je nshaka kukugira uno munsi uri kuha Dramati ngo agende ashakisha umuntu ari gukora ashobora gukira marketing kugira ngo amudandaze neza je nabwo mvyanze tuvuge Dramati ntabwo ari Dramati ahari nkana tuvuge ni wa Dramati wa wundi akiririmba vovota shwa kera vovota indirimbo ya mbere je natangiye kumumenyeraho by the way urumva cyo gena naramufanye ntana Dramati arashonje urumva ntazi yuko Dramati ari uyu gusa nufite yuko ijwi ryiwe rigiye gukartona urumva icyo gihe agende Dramati agende gushaka umuntu yize marketing amubwire rero je nitwa Dramati ndashaka yuko unyiza marketing Dramati ameze ari uno musi bona niba ndavuga sivyo ndiko ndavuga kuri level ageze ko Dramati nimba afise dufate 200 million kuri account yiwe sivyo ntazovuga ati je ndafata ijana ngenda je investissement mvugira ni kwa mfano bro room 200 million kugira zo dispatch yemvisemo kugira ngo ayasigaye ayakoresha uwo muziki esko azobikurikirana ibintu byose atafise umuntu ashaka kumubwira ko amugide kuri kibashaka kwimvira yuko nimbaka bamaze kuba Dramati uyu musari yavuze ati umuziki uriye wonyene uzokugamira uzokuniga parce que urica nta mafaranga urimo ngamo mu Burundi urakoze cyane arimwo urakoze cyane reka amafaranga Monsieur Jerome amafaranga arimo kuri bamwe Drama kuri bamwe oya nanga ko duguma duhava dusigara inyuma tuvuga ko ari amahera muri standard cy'imoto yigwa abandi bari gusa ibeshi cyane yeah en fait biza gusaba ingufu nyinshi kuruta izo wewe byari bikwiye koroha kuruta uko bimeze navuze kuva mu artiste ona wewe urafise uburenganzira bwo byari bikwiye koroha ndondera umuntu abizi okay nimba ngiye kuzana techno combien est-ce que
nzoronka ngahe nzobigira gute ivyo vyose n'amaplan wowe utazokwigira wowe nyene uzokwegera abantu babizobereye abantu babirimo sivyo oya naho ubigira atamahera ufise nta na kimwe sivyo yashatse kuvuga oya ni kwa mfano twe tuvuga kwa mfano sivyo ni n'ama investissement uri kuragira sivyo n'abarinzi bangahe je nibaza wewe ubize uvuga ati wewe je na wewe ikintu business ikintu cyose twokora dukeneye amafaranga imbere y'ibintu byose kubera ko n'uwo muntu wa marketing ntazoza aje kurondera amamasha azakuza imbere yawe yayure nawe uce wayura doesn't make sense jewe ngira mbaze ikintu yo respect twama tuko turavuga sivyo gute woza kubwira Dramati ngo ngende kuririmba kuri hotel ngo furane ngo bagiye kuyugurura sivyo ngo ngende muri concert bambe kermesse sivyo hariho amarevo barenganye ifo ko tuvyishira mu byo navyo ikanizo event dusigaranye mu Burundi ubwo ni byo mu mutwe habaho byo mu mutwe ubu ko banywa inzoga y'ibihumbi 10 bayikuye munsi y'igitanda era bano ndakwereke uba sorry gat uba mu Burundi cyangwa ailleurs mu Burundi ba mu Burundi umwaka tugeze mu kwa kangahe tugeze akazi gahari novuga kari Miss Burundi right so ahandi hantu tuba dufise amamarché nk'umu artiste yisanga mwari karakora ukumva kuri kurakora mu gihe tudafise ubundi buzi dukora ku ruhande aba brand ambassador ama publicité mu gihe tudakora amamarché yo hanze tukitabira ama evenement yo hanze nico kintu cyo nyeri tuba dusigaranye burya uzosanga dusigaranye iyo kermesse uzosanga dusigaranye iyo kugurura hotel kubera ko how are you gonna be surviving utari kurakora ivyo bintu so nibaza ko ni amahera nyene navuga whatever it's gonna take money kubera ko bizogusaba wewe ko uri muhira ufise irasiyo umeze neza tangorana ufise kugira urindire sho ukwiriye wala ni jana ko ndavuga muramayiriza uzokenera amafaranga ku buryo ngiye muri Tanzania James amakolabo menshi cyane menshi mugabo aragera ku niveau baguhamagara bakakubwira ati ya ndirimbo none turacayifitiye gahunda tuyikore ubasavye the whole plan ya project ugasanga uri kugwa muri $15,000 uricara ukiyumvira $15 ndazivunjishije amafaranga araho urayiheba iyo projet kabisa naho yo bari projet yandi urabiraba ukavuga ati muto ibi bintu biragoye kabisa urumva je natakaje $3,000 kuri video naswe gusara naronze imisaya irafatanya urumva so ubukeneye ayo mafaranga kugira wewe nk'umu artiste ukora tangorane nimwe ufise kandi uzokora ikintu cyose umwanya ugishakiye n'igihe ugishakiye mu ba artiste bose bahari mu Burundi si bose bakeneye kubikora havemwe 2-3 buri mwaka twe dufise ama collaboration international maybe 3 cyangwa 2 urumva nuko entertainment zo kwamirikira duga nuko umu artiste azoja mu Bugande gukora media tour bakamubona nk'umuntu wabo kubera ko asanzwe akorana nabo bantu dukeneye ko umu artiste yisanta à l'aise kubona ashobora kuvuga ati ndagiye gushutinga video ngaha hantu nzohenginga out nanaka kubera afise iyo capability kubera ko afise ayo mafaranga urumva kubera ko ashobora kuvuga ati ndashobora guhuza nanaka kubera ko bajya abantu nimwohuza babona ko atakintu ufise ibibazo babeshe ntibarabanga urazi kuririmba ntibarabanga ufise ama views ntibarabanga iki baraba showbiz yawe how iri casting like how wifata how ubayeho urumva babonye your life is matching maybe ni wabo you guys can sit you guys can connect urumva so mu gihe ivyo bintu tuba turiko turabikrea uburi ku create entertainment iri ku yindi niveau gatoya ku buryo habamwo the respect hanze tumaze kuronka iyo respect hanze that's the only thing we need nk'aba artists mugabe ivyo bintu vyose kugira tubironke nuko dukeneye amafaranga we need money zira ahantu ziteguye apana ibi vyo kurindira ngo ndindiriye ngo igihumbi ngo urumva ngo nzoshanga ndagigabura gute ngo sense nzo yawe iyo it's local
tuzobikora nga mu Burundi urihe promotion urihe video uriyo ndirimbo yawe nta handi hantu bizodushikana kabisa mu gihe umu artiste azokwicara agihangayika kurondera amahera ya video ushaka uzoburirimba umuziki uryoshe gute niveau izokwama ari to make a long story short nuko ata shortcut dufise ntayihari amafaranga arakenewe mutamu we need investors we need ubwa mbere igihugu cyo nyene cyari gikwiye kuba gikeneye kuba kiko kirakora cyane ku buryo ama company ava hanze ari menshi niho opportunity y'abantu baboneka nk'abaririmbyi urumva dufise abantu bariko barava hanze dufise ama companies mashasha aza gukorera hano whatever abantu baza bakenera aba artists bakenera gukorana n'abantu bo muri entertainment bakenera aba journalist niho twisanga turiko turakora ibisigaye birenga ivyo muzorondera muruwe tuzorondera turuhe tuzoshusha imitwe turondere ngo dukire gute umuziki wacu gute n'amafaranga that's the only thing amafaranga rero ni ikibazo nico nyene urabona amafaranga rero nayo ni ikibazo mugabo si ikibazo mu gihe tuzoba dufise aba diaspora baryoshe cyane baba diaspora apana umwe azoguha $100 baba dufise aba diaspora baryoshe kubera ko ibihugu everywhere umuziki w'abantu even Nigeria kabisa n'aba diaspora côté diaspora no Burundi gusatrama n'ubu nitwidoge mu Burundi nimba tubaho aba diaspora ko yaksi bararukomeye ndiko mvuga apana gukuza umuziki sindiko mvuga gukuza umuziki gukuza umu artiste n'ubu ari artiste benshi gaha ndetse support z'aba diaspora gukuza umuziki n'abafana bo mu Burundi umva ibyo birangiye gufasha reka nkubwire ikintu kimwe gufasha umuziki n'abafana bo mu Burundi uwo nugufasha umuziki muga gufasha umu artiste ni côté diaspora y'aba diaspora kweli kuvuga nibo bantu ba mbere bashobora bafise ubwo buzima gufata swati bakamutwara hari agakora ama marché urumva akagaruka afise amafaranga swati bakamuterera bakamuha agakora video swati bakamuha bagakorana swati mu business yabo mu gihe baba bariko barinvestisa mu gihugu iwacu ni kuvuga bisaba inzira nyinshi cyane Mr Jeremy apana buhoro weno numvise je navuze ati nigeze kuvuga kijanye n'aba diaspora ndababwira ati ubunye ntimuze muvuge ngo ntimuhari ntimuze muvuge ngo ntabagiye ubu turazi ko bagiye ari benshi sivyo mu bihugu byinshi ubu bariyo so yo diaspora rero gushika nawo ifo kwihaguruka nayo nyene ikamenya yuko abantu bose uko aba artiste bizogenda nimba mushaka yuko bifata nk'abanyamuji nk'abasirimu c'est parce que bazo bafise amahera ayo mahera ntazogenda kugura parfait ya $500 ngo arengane tumenye ati ni Dramatic ni Arvin ngo arenganye canke ngo gendere mu modoka nziza tuvuga tubi ni nakarenganye azogende kuheba kunywa primus agende gutangura kuzaranywa akantu kameze neza afungure neza abahantu heza yiyumvire neza parce que ugenda gukumira indo nkaza video Arvin yatwereka hari gihe bigucanga bro hari gihe bigucanga pe so diaspora murahari birababaje no mureke kujya mu hari utuntu kandi bujya ubu muhamagaro kwera bashikira ahantu hose bari kubera barabe vuba cyane depression zotwica hari utuntu mengo drama birababaje mu buryo yuko ushobora kuza hano gahura n'umuntu wo kwa Cote d'Ivoire cyangwa wahehe akakubaza ngo twebwe dufise ngo tayikingo cyangwa dusende sinzi nande iwanyu mufisende mugana abo nibazo gukanga uzo mubaza ati renza kuyu kuri yorenza kuyundi nazo gukange basi niyo umwe basi yaye bamufise ntacyo kandi twebwe rega nimuze muri rengagiza umuziki wacu mbega utanguye kuja kuri headline bitanguye vuba ahubwo twikomera amashi maze nouvelle génération twikomera amashi muzimana ibintu muziminduka tutuma twazanye man oya ndabizi magenda ugiye kuraba no mateka y'umuziki ndundi iyi nouvelle génération niyo ndabizi mabyiza niyo tubayeho neza bamwe natari bose jewe nabikubwiye ibi cyagihe dugifise studio hariya hasura byibuka kera kweli ya ba Satbi ba Kenny Blue bariko bakobengi sana ico gihe bariko baje kwa nayo majina bariko wanapanda bisi 18 mtu anangoja anapita mkio anaponyoka kusema afike kanyosha drama dushime kweli ubungubu
unasikia mtu anakuja 2 jours 3 jours iko na gari, abandi barakoze. Ariko rade ndasi tu video ndi ku taxi vero giye non mais c'était avant abantu bafite chance dramatique even ndo bavuga ngo chance talent. Okay, uri yeah, oh no, I'm one of those who appreciate kandi shimira abantu cyane. Ushobora kuri on top nuko utabivuga abantu banabikuvugira. Uyagira muri BMW. Muri ivyo nashaka gusaba abaririmbyi. Uyo mujamo uyongo yafite. Nashaka gusaba abaririmbyi. Bazi ikintu nashaka gusaba abaririmbyi Garvin. Dernièrement haraka video kaciye kuri kuma nakabonye he kuri Facebook cyangwa YouTube, je sais pas, cyangwa TikTok, entre les deux, les trois. Basohotse muri bus bagenda barumviriza indirimbo ya Dramati. Bari hanze. Bro, ucumbwira ukungene aba diaspora muvuga bafise des amis. Bari hanze batumva ico ki Nigeria baririmba. Cyangwa ico gitanzania baririmba, cyangwa ico kinyarwanda baririmba. Ashobora kugenda agafata telefone ari umurundi agira challenge y'indirimbo isohotse. Iyo umuntu atazopfa nabonye ya mpano atagiriwe bakwe azomubona. Kora yumvisemo kajambo ngo umurundi kazi. Mais les footballeurs ils l'ont fait. Ils ont fait ça. Harako ka video rakarondera basohotse bumviriza indirimbo yawe Dramati muri bus abo footballeur. Liga mga jewe naragiriye bakujye kumenya utuntu n'utundi burya nabo si neza cyane. Uyashatse kuvuga ako kantu bakagize sivyo basohoka muri bus ya des étrangers bumviriza iyo melody iyo ndirimbo n'abatacumva batamba. Oh yeah. Why twe tutobigira uko izo ndirimbo ntiziryoshe kweri kiyo baje ngaha bakazumva baca bazitanga kuziririmba aba DJ bakamanura izo ndiri amason. Bro, nimba dushaka guteza ico gihugu imbere, nimba dushaka kugiteza imbere, les musiciens ce sont les premiers bagishikana imbere. C'est pas baronsa amafi bagiye gutembera cyangwa bagiye kwiga no kozidega rero mama we baramwata ivyo nibibaho abantu benshi bakabazi baba legend bafatanya ama cocaine bakabafunga bakabagira iki hewe mais les musiciens tubashire kwimuzo nguvu zacu parce que eux no bazodukura no mu bukene turimo no bazotuma bakubonye ati umurundi ego shamura numviriza indirimbo za Arvin za Dramati za Bernice zande nimba tubabonye ko kutudu defo tuvuge tutarinze guca hirya no hino apana yuko tugenda kuvuga mutungwi no il faut insister pour eux kugira natwe dushobora kugira un pays développé. Gentro jewe kankubwire gupromoting indirimbo uri kumwe n'abanyamahanga cyangwa uri kumwe n'abantu bashobora gushira umuziki imbere, ivyo ni ibintu abantu birirwa bakora. Hari n'ibindi bintu nkuko bavuze bya Dramati atigeze abona ku video ariko abantu barabikora cyane most of the time. Urumva ikibazo ni cya kindi nyene, there's no shortcut without money. Na shortcut ihari atamafaranga hari. Jewe bwa nyuma jewe ninjira muri studio muri 2014 fise na album nasubiye mu Burundi muri 2017 nkora album ntarabiheba 2017-2018 ubu ndahicaranye hano indirimbo narabiheba nzozi guha Dram ushaka uzafata uzosubiramwo n'ibiki byose nishafanya na maudio na kila kitu lakini bilishia wapi? Urumva ibintu jewe navuye mu Burundi konzi ya Fizo mimi ndo ningefanya je nari mu director wari kuyikora. Urumva ariko Fizo yahise agenda muri Tanzania gukorana na TID mimi ngafana ngenda mu Busuwisi. Navuye mu Busuwisi ngaruka banasema ngo franga nguza konzi mini zikuru imipira yose ibintu byose bakoresheje hariya andi ivyo yakoresheje ni idea yanje ni script nandi unanisikia mpaka ilifika mimi naona kama muziki hamna kitu. Je nahise mubwira Fizo afanyaga interview akasema kama amenipatia franga nikazikula nikakimbia. By the way ariko yarashangazi yuko ari we yononye ibintu byari bihari donc shooting na kila kitu akaenda kufanya hivyo vitu. Umeshanisikia? Naramwamagaye Fizo akanambia ina shida wewe wende. Je nachosubira South Africa ko niho naramba ubwa mbere. Sasa muziki unahitaji kwanza vitu yenye biko serie. Muziki ukeneye ibintu byinshi cyane dushobora kugira. The shortcut ihari nukumenya kwanza icyo umuntu ashaka. Uno munsi nimba Dramati yageze hano
cyane nimba Big Fizzo maintaininga kuba legend ari uno munsi nuko ari points ziwe ziri foro yafashe avuga ati zino nizo points zanje urumva ariko rero muri rusangi bari abantu bose tuzi kugira bazamuke babe nka Dramati tugire ba Dramati ijana uno munsi nimba bashaka kuba dushaka tugire ba Fizzo ijana tutafanya aje shot katiko wapi Mario vipi DJ Mario uko unanitia njaa Baby killer wazenyaji uwo bunene hapo wanasema muziki hauna hela wewe ndio wakunenepa hivi anakula vyako ndugu yangu diaspora mwe mnaishi bien tutawaroga wao ni kama na kofia ingii Mario hakuna siku bana kuwa live ambapo msanii DJ Pro kila muda anakuwa na DJ Pro msanii watu tuko tunateseka na muziki na yeye mnakula karanga wallahi na DJ Pro asha ntako atagize kugira asha ateze umuziki w'u Burundi imbere cha DJ Pro nawe bana kwa sababu ya muziki wa Burundi respect kabisa twemera na tutarava ngaho icyo kintu twemera niko dukeneye amafaranga tunataka kufanya amafaranga hiyo ndopo ya kwanza sasa mtafute hela cyangwa abandi bantu bayarondere bayinveste muri uwo muziki kinyume na hapo hakuna itakuwa ni kupiga fujo tu ni hela nabo yo guforsa ils ont le droit yo guforsa nkuko ariko araforsa we Dramati nkuko bien sûr erega nibi yavuze dushaka ba dramatijana dushaka ba dramatijana ndakarorero byanse hari wavuze ngo ntushobora kuzogenda gusaba investisseur yinvestisa mu bikorwa byawe usanzwe mugani wiwe mwaraye muhuye baraye baguteruye bagushize hejuru mu kugusohora sivyo azovuga ati wewe ni yahe nta n'ikintu mwovuga rero nimba ba Dramati hari babiri nabo babiri tuzofasha nabo babiri tuzogwako bro nitugende kwigira ba mana ngaha hanye ngo tuzohezagira imitima yose ngo ni yacumuye wapi nivyo wapi izo santima tuzireki uzogira ifa azofasha abandi kubera ko hajya natwe nuko tutabona hari ibintu byinshi abandi badukoreye inyuma benshi birengagiza mu gato badukwiye kuba turashimira buri gihe babacira ugerageje kuraba ibintu ba Fizzo bakoze ni ibintu atawundi umuntu azoza kubikora kandi n'ibintu byagize ahantu bidushikana natwe nk'abartiste kubera ko je nyimba barampaye platform nkaza nkayiririmbirako nkasanga abantu baramaze kuba tayari kumviriza indirimbo z'abarundi urumva ni ikintu nanjye nshobora gukora ejo nk'umu artiste nkavuga ati umuziki nawo umariye iki je vraiment sinzi hari nabo tumaze kuganira nzi dufise ivyiyumviro bimwe kabisa ba Fernando n'abandi I know yuko twese dukoresheje ingufu zacu no kwitanga turavyungukiramwe tukaronka ivyo turiko turarondera mugabo tukiyumvamo ko natwe ari ikintu turiko turakorera umuziki wacu kubera ko mani birasarisha biranagayitse byatari ushobora kugenda ahantu ukarinda kwipresenta bushasha urumva bakarinda kubaza wewe uri umukina avuga ndi umurundi ndaririmba uraririmba ukarinda kwerekana YouTube yawe ukarinda ugiye kuri IG bashaka ngo none ngo kufise ngo aba followers bakashaka kubumvisha ingene abarundi bari kuri Facebook cyane batari kuri Instagram kubera ko abandi bantu bose bari kwizo mbuga bari all the way kugira gusa wewe bumve kuri umuntu akaze bakaca bagumana iyo YouTube nyene Imana yakugiriye umuntu karonka urumva so turakwiye nyene kwibona kweri turiko turakora dushira mwishaka tudakeneye kumva ngo nakango yamvuze ngo nakango ngo akeneye ngo kundugirako ngo nakango urumva ngo ntitwokorana indirimbo ngo kubera ngo acansumvya hit uzo bare arababisize batazi niyo vyaciye hari n'abakibirondera batarabironka wowe uranabifise urumva korana n'aba artiste dukorere hamwe ufise amafaranga uyashiremwo
nawe no wiriwe inzara rimwe muga kwera ko wakoze akazi ukunda kandi uzi yuko witeze ko kazokwinjiriza burya ikintu ca mbere gituma umuntu ashika kure no kuvyiyumvamwo wewe ubwiwawe uzi utibeshe kwera ko hari abantu bavyiyumvamwo ugasanga ariko baribeshe cyane umuntu twicaranye arambwira ko akazi azi kuririmba mugaba ndirimbe ndamubwira ati muto izina ry'Imana kweri je nta kintu kirimo urumva so Yo jamaa iko ananiambia mimi iko anisema no Alve ndazi ko nawe maze gushikira je ndiga abantu ku muryango turire studio dufashe mugabo arimubye ririmba ngurumva ngo je ngo hari wambariye ngo je ngurumva blaza ngo wanjanira nije ngo iyo nza mwijoro ngo kumutaga ngo simbafise vibe urumva so dukeneye abantu biyumvamwo yuko bashaka kubikora muga kandi babishoboye nizo turabeshanye dusange ko tujana n'abantu ejo ugiye mu bantu kacangura kuvuga ngo warumvise indirimbo yasohoye ngo ntabaho ngo wapi so dukeneye abantu bafise iyo capability yo kuvuga ati ndose featuring na naka ndaza gu represent igihugu canje neza hamwe n'abantu bavaye bavuga ati twararungitse umu artist biraryoshe nta numwe atabikunda ahantu hose burya abafana nta kintu bakunda nk'ico ikindi kintu iwacu tubuze turacyabuze abantu basakuza mu muziki apana mu byo nabihari niyo nakubwiye kagakote k'abasirimu Mario even ama page turabura amapage akomakomeye agakote k'abasirimu amapage akomakomeye wana nkizana abantu basakuza abaziki bari page ku buryo n'abantu bo hanze bazikurikira akavuga ati iyi page mu Burundi aya yorica kwibisha Alve nakubwira dutangura hasi ku radio ku maki everything niyo mpamvu rero bisaba imyaka kubera turakireba Baba Lev kubera ko bitangura A0 urumva bitangura A0 abazoza bazokongereza ku bisanzwe bihari mugabo nuje kwigana Baba Lev mu misi 2 ububonye atangiye gutukana kuri TikTok abataye umurongo Mario sini wasani muzuteranya n'abantu oya je ndiko ndavuga ko dukeneye abantu basakuza mu muziki turakeneye Baba Lev ikibazo ubishoboye abona umengo nta nakimwe bizomumarira kubera ko akeneye inyungu zivuye mu muziki right away ubwo nyene urumva aca yigira kuri bata kidandariza telefone ziwe ntizofata umubonye mu muziki kubera ko akeneye ko umuziki avuze rimwe kuri YouTube baci bamuriha kandi atari ko bitegerezwa kugenda dukeneye abantu bafise barabikorera kwera nk'ubu nkawe Mario wowe warukwiye kuba uri ariko maze demana umuvuduko yari afise wari wa bien bati yamutera inganga umuvuduko wa demana wari wa bien Facebook mureke kumuvuga turiko turagerageza kumuvuza mureke iruhukire neza Dundi cinshi cyane kabisa no muga for real turakeneye ibintu bishaka kabisa jewe ibyo darapo nzorifata nzobo mbere kubifata bazonkurikira mwibarabara tugende kabisa Are you sure? Yego kabisa tuje kwiruka mwibarabara oya ni kubera uzi ico bimaze turakenya abantu be muramaze kubona live za Nerinate muzeya live za Nerinate Alve nuvuga amazina y'abantu umva turakeneye amantuze yatandukanye ibintu bishobora gusanga umuntu yuguruye abantu baba buzuye kugira ngo bumve inkuru urumva turakeneye abantu apana umuntu umwe turakeneye abantu nka 5 ku buryo umva haba hahiye hariya abura urusaku rwinshi man Benzo nonese wayivuze sister wanje muse mutotagura kubidura wabari kera baririmbyi umuvuze nabi ebana yaca gukatira convocation ariko ubu warabitahuye yuko umuvuze nabi iramufasha muri kote yindi ya negative urusaku rwubaka ego turakeneye y'abantu batandukanye n'urutubaka turarukeneye kuko urumva nago nyene rurakenewe umva dukeneye ibintu byinshi dukeneye ama challenge atandukanye kazi ipo kweli kama ni sasa Davidson nawe kwanza reka ndakugaruke kwanza wewe umuziki wewe entertainment uri warayihevye
Njala na machafu. Unamwona hao machafu? Nakushinda. Umba. Mario. Muziki na entertainment vinaomba energy. Unaona energy time. We, minda watoto ndo wakupateni. None ko mubaza David kandi Ben Nice aringa. Oya uyo ndamugarukako uyo ajama muri studio ndamugarukako. Bukubisi nyondo aravyuka. Uyo abana na studio. Ngoja nikwambie kitu kimoja Mark. Wewe unafanya muziki, tulikuwa tunafanya muziki, tulikuwa tunaupenda. Unasikia muziki tulikuwa tunaupenda, lakini tulikuwa ilifika fasi tunasema sasa muziki utatupatia kitu. Tulianzaga tunaupenda muziki tunafanya kama vile tujui ni vitu gani. Mpaka kuya level tunasema tunatafuta wademu. Hizo level zikatoka, tukasema sasa tunataka hela. Zile hela na kuja kujikutana hakuna tena hela ingii. Sasa unatumia energy na bole wenyewe ulipata huko pembeni inabidi kuja uinvestire hapo. Ukwe na look uonekane kama uko mtu uonekane kama na wewe unataka kufanana kama nani. Niuze BM. Binakushinda wewe kufanya zingine kazi. Ndio maana tuliviachaga tukaingia mu photography, tukaingia mu videography, tukaingia kwa director, yaani tukafanya vitu vyenye Mungu aliona kama anaweza kupatia ndani mkati. Na level yenyewe nafikia yako hivi. Siwezi kusema eti nirudie muziki, niurudie emo, afu nione kama vile hakuna chenye utaniingizie. Musa at least nichukue mtu kama ni tuseme kama watu wenye mimi nilifanya nao muziki wakina DJ Pro kile kipindi, kama ndachukua msanii mwenyewe nasikia napenda, aseme DJ Pro uko na hela, at least mimi nakupatia kama gift ndugu yangu. Mimi niko na kaka hela ongezea. Au nichukue wengine msanii tuseme kama Alvin nilikuwa naye toka niko mdogo, Alvin tunajuana, chukua nikupatia. Yaani nakupatia kama zawadi. Sitegemee tena tingo utanirudishia mimi hela. Nikisikia Dramati ameimba vizuri, okay Dramati uko wapi? Chukua, nakupa ni gift nakupa. Kwa sababu nikisema nitarajie kitu cha kitatoka huko ndani. Utajikuta sizai tena, au utajikuta kama sijaoa nabu chiriyemo. Umuziki wacu kwanza premierement ugiyemo. Nugende mujemwo kurondera amafaranga. Itambere ube urukunda ibe hobby wawe. Kuko ugiye kurondera amafaranga bizorangira wihevye. Kuko umuziki wacu gushika kuri no mwanya kuronkamwo amahera si kuri bose. Nivyo amahera baraya ariko nta mahera ntaronka bose. Ariko bagiye bariko barapambana amahera bariko barayabona. Ubu ndakubwira umuririmbyi w'u Burundi ubu kugira akubite show ya make wa mubembereje yansi ni 2 millions 503 millions ya make kuko umuririmbyi ari muri standard ya bien. Uwo nuwa make ebana ukenda kumuriria kama Dramati baranisaidia natani fungue ngira nugura akabare fasha wafukamye warize akubwiye make ni 3 millions 4 millions make aho warize Ebana umelia sana. Nigura yuko iwe ni kupanda yulu. No, Muzerero wa musani oya wanyuma amaze kubaka akazina kiwiwe kumanuki. Mario nubu wa make. Navuzwa make sinavuze ngo inivyo yiwawe oya oya gusonzera kwikinga no gusonzera muri BMW nako ari inzara zimwe bro. Babarira navuze umusani wa make gusonzera muri BMW no gusonzera muri rege ntago ari vya Dramati ni standard yawe nota umuntu ati munsi akagwa 3 millions bagenda kuri show siwezi sorry nico gituma bavuze ati uwa make ni 2 millions 3 millions sinavuze mengo ya Dramati oya sinavuze mengo no kuza 3 millions 500 yo ama 4 millions mugatiwe ingumu zibanza kuba navuze ubu umusani wa make ibe yiwe ya nyuma atakubitira ko show ni 3 millions umusani wa make ayo nakura hizo 3 millions nakura pale ya manager hapa nchiti ya boss
nakubali bana niyo mpamvu bayeho neza ufise unasikia wengine watoto Mario ongea tusikie point isha. Abamanageri b'abaririmbyi bamaze gufatisha gato muri Buja Flavor ubu bariko barabaho baciye ku baririmbyi. Yes. Landry Promoter yarabivuze ngaho ijya yejo aravuga jewe maze amezi arenga 3 ntariko ndakora bijya vy'iwanje vy'ama YouTube. Mbeshejeho n'umuririmbyi wanje ni Noji. Nanshuti kwe. Urumva bisigura yuko muri jya putantaje muri vyaronka manager nawe nyenye arabayeho. Ubu twengi. Class. Oya nunta mweza ongea. Mario ahantu hose hama hategerezwa kubaho amasacrifice y'abantu bagira kugira ngo ibindi bishobora kuboneka. Abo barero bako bararonka ubu sivyo abo onye ubunye tuzi yuko bagezweho sivyo bro to utari bazozima sivyo bazozima papa nawe amakungo none ikintu nk'abafana dushaka kumenya bazozimana iki iragija imigambi ja kurima none ko mubona ngo ndumusani ngo sishobora kuja kurima sishobora kuja gukora iki kintu ugura ama entreprise sabi ukiri na kwa kore ni wagize ufata isuku ugira ifata ubunye wagafasha siwe wifata ugura matongo wagiriwe imana no rega kuri masu gufata isuka oya shati bon joke ico kintu mvuze nico ivyo byo kuja kurima ni ibisanzwe ariko Fabrice ngaho ndazi yashatse kuvuga yuko muri ayo mahera abaririmbyi muri ko muraronka ngaho yakoremo imigambi yotuma ndiko ndavugaga Mario rega mwebwe mu ntaronka amahera utarinze kuririmba Dramati yiryamye muhira inoti iri kwirinjira mu yindi koti ntibizokwama nkuko nawe dufate dufate kariko bimeze ko bizokwama bimeze nyimba je ndiko ndaronka amafaranga ntegerezwa kwiyumvira ejo ndashobora kugira mariage nkaronka famille est-ce que famille yanje izobishwaho niki no kwirirwa njyane ngo ngira amafaranga nivyo vyatumye je mva muri uwo muziki ko nabonye ejo nzoba mfise famille aho famille itakwera wewe rega biroroshe kubera ko wewe ntiwari umusani uri kurakora tuvuge uri fizo urabihevye nukuvuga ni umuntu ari karakora umuziki mugafise afise n'izindi nzira zo kuvuga ati nawe no bikora nta ngorane urumva mugahara ahantu wamaze kugira bigoye kugira uhave tukubona uri kuraserva nko muri arena ariko wavyumvise na binibiri kwambia James umusuti wanje agira umuziki by the way natani kamtaja anagarumbaya itwa Kingorongoro alambiaga hivi Davi aongeze ubu ngubu kwenye nafikia kwa hii dakika yani na sio nyingine alternative natani kafanya zaidi njia ni lazima niendelee na hii njenye nishaga chana it's been long time mimi ndafanya huu muziki sasa kusema nirudie hakuna returu hakuna yutani abantu bakumenye muri ivyo bintu ça fait 10 ans miaka 10 uko unapigana mwa hivyo vitu kesho wake kumwona ngo ni chauffeur au ni convoyeur deja ni vitu yenyewe vitawezekana maana atakuwa anapoteza vitu vingi sana kwa hiyo iko na njia tu ni moja ni kuendelea mwa hiyo muziki je sasa returu Davidson ico gentleman yaravuze what I'm saying nuko nkaho nk'umu artist nyimba waragize imana ukaronka bera ikigo abandi bantu simaka ibintu byose uzokora bikunde sivyo tugerageze dukore n'ibindi bintu ku ruhande urumva niba buri kurakora ibindi bintu ku ruhande mu mwanya uzo buri kurarindira aba sponsor b'amafaranga menshi ko baza biroroha kuba umusutena iyo career yawe ahantu izobiri kiragera urumva kwa kundi umuntu azogera igihe bikanka success zaraheze ukaca wicara bakaca bagutanga kwa karorero n'abandi bari nyuma ntana kimwe bizobafasha bazogutanga kwa karorero bavuga ati ushaka kuririmba umere nka Dramati raba ba Dramati ngene bameze ugiye kuri batu musanga yicaye ari karanga kandi ngo yaragenda ngo he na he we don't need that zabindi baje bavuga ngo nabanyara umoja none urumva Dramati oui aho tugeze ivuze amakosa dukora nuko
abaririmbyi baronka amahera urabona 80% ntibaritahura 20% nabitahura baritahuye oya ico ngomba kimwe burya biragoye kwitahura kuronka amahera uyakeneye Dramati ico mvuga ni kimwe urabona hari umuntu yovuga ati dufate example siyo batamahera batanga baguhaye 1 million urashobora kwimuha 1 million 2 jours ntaba yafise kandi urabona rigana kintu kirimo urabona iyo ni example natanze tangi amahera menshi kubera ko 1 million oya okay dufate 3 ou 4 kuko abatoya ni 3 ou 4 urabona okay 3 4 acagenda muri arena une semaine c'est fini une semaine urabona ni mwanya munini une semaine muri yo weekend moya azi chupa jo 3 millions izo deja ni mowete in 3 millions weekend ni vendredi samedi dimanche no bon standard bon we have an standard Dramati cyo ngomvye kuvuga sinagombye kuvuga ico nagombye kuvuga yuko kandi uri kuri usoma amafaranga ugumushaka kunuza kwigira yuko yo bombo club urabona amaze y'umujama none ndikongira Alvin je ndiko ndababwira turime twinvestise mu mirima twinvestise mu bworozi twinvestise mu business ndikongira nabi oya aho ni sawa ico ni sawa nije nakwijana urabizi Alvin yaba wowe ufise salon de coiffure Bujumbura katandi hano twoza turaja kwimwesha simaka munsi mwava muvuga ngo imishasi yanyu no oya abarundi wanamuta I'm being honest sasa tawafungulia salon de coiffure ya kizungu ndawaletea mabisi za matatu za Kenya za Kanairo basi nabwo tumeze kimwe drama mimi niko na albumu ndafite album photo ni nyimbo anajua tulikuwa maziku kuvuga takupatia alafu utachukua zile unataka juanzi minda masafu ama utindije muziki kugiranjirize ngoja kupa zenye nataka nipe ngoma mimi ndakupa ngoma uchukue zenye unataka ndio nimesema nipe ngoma uchague alafu urasa niko nachukua playlist hapo unapasha kunigawia na mimi pasu sasa ni za Kiswahili ni za Kibembe zote zimo ndani za kinani na za kidagi wanajua kwenye wao kina DJ Mari muga mureke gutwenga I swear twafise a serious question kandi dukeneye kuzorondera abantu bakayikorerako muronderane source y'amafaranga izova umuziki wacu tubona handi hano kabisa oya diaspora izobikora kandi ntihazogira umuntu azosubira igihugu ngo kidufashe diaspora izo supporting umuziki w'u Burundi nimuzosubire kuririra igihugu ngo kidufashe igihugu caratuvyaye igihugu caduhaye amaraso urumva niko kazi kacu yo kugikorera ivyo byo kuvuga ngo kidufashe kizodufasha hageze drama uvuze wendo banani diaspora biyemugwa nabarira amahera mukuru ufise ku buryo wewe utagira besoin yuko jewe nimba nje kukurondera naza kukurondera ku mafak money ndavuga ati Dramati ndagusabye urabona ahantu nguruye iki kintu canke mfise evenement ndagufukamiye nteza imbere kuri miliyoni zimwe uzobigira nka Benevolo wanashaka nizo 400 namuhebera Lydia